rero muri rusange amabanga y'abubatsi afite uruhara runini cyane gose mu mibano kuko iyo atari akaroge canke rero iyo atari akaguma ni gake usanga abantu baranguriranira amabanga y'abubatsi neza badashobora guhuza akenshi barahuza kabisa ibishitse ugasanga hari umugabo yagutemberereye ariko asambanya umugore wawe uwo vyakira gute no type action shetani yambere yatangiye kumukorera yaratashe asanga umugore wewe bariko bamwabirira mu cyumbi wiwe umugabo urumva aratashe muratahanye ubusafuriya bwose sanze buri munsi y'igitanda ubundi ugasanga udusutiye twacamanitse ku rugi gutya kasanga ari utundi yibagiriye kwidirisha bereje gihe urumva cha mumenga rigene urugo ni paradizo nkuko twakuze tubibwirwa tukabisoma mu bitabo tukabyumva no mu ndirimbo z'abaririmbo mugabo kubera ko abashakashatsi bavuga ko ku myaka 6 umwana w'umukobwa aba yamaze kubona isanamu y'umuhungu bashobora kuzobana kumva ko ari satisfait mu buryo physique ni kuvuga ngo akaraba hajya nk'agasoma k'imyaka 6 twashobora kuraba nkadiko kavuga ati yenera nk'umugabo ameze nkadiko kwega rero barihereje rero cyari gikwiye kwari uko umwanya wa fiançailles bafata bakwiye kuwufata kugira ngo bige ubuzima bw'inyuma ya mariage mbega inyuma ya mariage bizogenda gute mutore na registre mwandike. This is Flash TV. We shine to progress. Hello everybody, hello once again. Twari dukumburanye cyane kabisa, twizere yuko mumeze neza, natwe turashima uwahabaye. Ndi kumwe na Irarita Zoe wari karaguhereza amasanamu nkayo tubona handi hantu na hamwe. Je nitwa Ndikuriyo Leonce the son of God aka Diko. Ushatse wonanyita Dr. Walove, ariko no munsi banakiriye mukuru wanje andenze kuri ako kantu mpereje ko none umuhinga kabisa ibintu bijanye n'urukundo mu bintu bijanye n'ingo n'imiryango yabaza ko ari umwe mu bantu bubatse izina mu kino gihugu twabyemera twareka turaramukije cyane mutamare nine mana ariyo nabaro cyane cyangwa ndakwita Diko ako nta kibazo karebe mumeze neza bawo je ndashima Imana uretse gusa ko nari maze iminsi agakorora ko ndakamenyereye nyene kara imyaka 2 irenga turi kumwe nako nipo imyaka 2 urwaye agakorora musaza ko kagusinzi kaje biba biremereye kabisa ndakavuje kakanka imiti cyenda kagira gute cyenda karekana Paulo yarabaye hafise igisata kandi yarapambanye kandi beregenda fresh ucemo turahatanga wizitwe muga tangawizi yo ni ndaco gisata ukorera mwe cyane wari kuba warakize yaba ahubwo nyine tangawizi mba ndayikwegeye gusa ni ibisanzwe kuko hari ibintu biza ku muntu nk'ibigeragezo umugabo rero kubera ko ibigeragezo ari rasiyo y'umukristo nje ndavyakira fresh kuko bazi ko inyuma yaha nzoba mfise amagara meze fresh nyene sawa none bapimye bagasanga amaha harakomeye bagapima umutima basanga utera fresh bagapima igikiriza cyose bagasanga kimeze fresh nibyo nako nibazana ningize ubwo batasha umusaza ubwo igikiriza nti wabusanga yaragize nk'akagorana indani nakora kandi cyane gose mugo sindanamabara banashaka bameze fresh ivyo bintu nta muntu nk'ubu mwaraganiriye akasa n'ubisanisha n'ibintu by'amareba kuko biratangaje ibintu ushobora kuja kwa muganga bakabura iki sometimes ndaba kumwe cyane n'abasenzi hari haba bisa n'ivyo mugabo bisanzwe akamareba yoyo yamaho umuntu yo akenshi rero karavuga ngo ibintu by'amazina muko je bo baba mu rubusa ariko atavyonkamisha kare nyine mana rero ni brand nini nyene bashobora kuyikorera ko bakavuga ati reka tuzinye ino nyenyeri hake n'izindi yari nyenyeri zitazima bivana niyo yazananye je banje kwitazananye mu kuzimu iziga zo mu kuzimu izo bazima nyenyeri yazananye mu ijuru irashining aho buje kuyizimya we n'ubucu usanga uri kurayaza ucusha kiretse wayakije wenye none nawe ngo ni ndiho n'abarinza yatsa rero bujya kuyizimya ntavyagira arakureka mukajyana nayo kabisa yana ariko hari ukuntu wagumye ubyibusha ukuntu usa neza iyo ngwara ntiyagusinzi kaje ntihariyo yo kukwica umugani wawe undi muri imvye navuze ngo ni kubera Imana mbaho hari igihe byashitse byarigeze gushika nkabura appetit nagenda nakomeje ko je burya midi mfungura gake nta n'ivyayi n'uwa jewe mu gatondo arigenda navyibagira dimu gasanga nk'ubu
hageze nka saa 11 nkaca nibuka ko nafunguye ko ntafunguye plutôt mugabo nibaza ko byavuye ahantu mu masengesho twigeze amasengesho maremare twakoze indwi yose mu mandoswa n'indi minsi 6 no kuvuga yuko ayo masengesho amaze kuyakora barabizi mu minyuza iyo uyakoze uvayo nta kintu kiba kikigushitura dimwe nta kigushitura nta kigukanga no kuvuga yuko nk'ubu ntiwovuga ngo ndakumbuye kugibi bica bibandanya bigatwara nk'ikiringo cy'umwaka nta estoma ugwara ico ni cyane nta estoma ugwara apana umwaka nk'ayo ndiko ndakora nakoze muri 2017 ayo yandi y'imisi 6 nakoze nyuma ya mariage muri 2019 ni education iremereye kabisa mbaho si novuga ngo nukuremera bivana n'ingene we ubyiyumvamo kuko hari ibintu usanga bigoye ibyo rero kuravuga nk'inyenyeri hari abasenzi bigeze kubimbwira bambwira ati nibyo Imana yagukunda cyo ni cyambere ikigira kabiri birakwiye ko usengera igikorwa cyawe kuko n'igikorwa Satana afuhira cyane kandi rero Satana we karakora akoresha abantu benshi kandi nakoresha abantu bakure ba hafi urumva cyo gihe ncamfata indwi yose ndavuga ati mu byo rero ngiye kuzohava nsengera muri ndwi yose harimo nuno murimo w'Imana cyo gituma rero nta bwoba bwo kuvuga ngo inyenyeri nta bwoba diwe nta kintu cy'umubiri mu bisanzwe kuko kumusugira kane niho bakubwira ko umubiri ubupfuye biga batubwira ngo umugabo ngo amara iminsi 3 ngo acapfa ngo akantu niko kuri hano hanze ngo umugabo amazi 3 adafunga nta namazi twanwa twagiye no kuvuga ngo injya za nyuma wazijya gushika saa 4 dimanche Monday weekend ugacutangura amasengesho mardi mercredi jeudi Mbisatorega abantu bapfa gukanguka kubera benshi bagira amafungo y'imisi 3 ajya nasanze umubiri ajya umuntu ashobora kurenza imisi 3 ya misi 3 urumva niyo urapambana uwa kabiri ni yashirabira uwa gatatu kumva umengo urapfuye tweko urumva ko tweko ni mu bishop ashereka dukoca twebwe ati uwumva byansaza to amafaranga kujya kunwa amata nawe nkene yapfira ngaho ntamumfire mugabo bageze muri credit twese twatonze isheni gira hariya hanyuma rero n'ubu ndatubwira ati n'ubundi amata n'ubundi acamwe arengana ni nko gutumwanya nabo cyane turasenga ndoje gusenga turaririmba twegereza Imana dusanga umwanya wagiye no kuja kurondera amata amaze kuba hugaye burya hageze jedi mani jedi nta bintu byahatari babirimwe urongera ukagaruka kumva watinze wamenyereye ahubwo pana kumenyera jedi bamwe ngo ahubwo wafunguye hama vendredi no mwitize bojaye mugabo kumbure ko ari ibintu biri spirituelle kumbure Imana iba yaguhaye ingufu niko ndibaza umuntu ari mu buzima busanzwe naho kuryama no kuryama ntitwa turyama bisanzwe turaruhurira umutwe gatonya nk'isaha imwe mugaca dusubira tukavyurana hama no kuryama babiryamira ku ntebe z'imbaho cyangwa kiryamira hasi tu nta by'imisego nta by'ibikini bikandi ukumva umeze fresh kandi imbavu zimeze neza mugabo ndazi uri wawe wo utaragara mani nico nayo nimba uramutse muri ya etare novuga iri nomo isanzwe atakantu kandi kajemo bana muri ya misi 3 havusezera isi kuko urumva ko nibaza ko abarimo ni nguvu Imana bagushizemo kuko biragoye ko abantu bavyemera nivyo nico gituma je kenshi muranda abajya abantu bahora bizungagiza ngo bariko baravugana n'Imana uzaba barikaga ngo iratsita mugabo ro wasanga waraba ugakurikirana ukabaza ati none uyu muntu amaze gukora amafungo angana gute uraziga desane warakoze amafungo be nayo ntushobora nta muntu ashobora kukubwira ngo Imana imutumye ngo akubwire ngo oya nabyo bikubwira nivyo uravyumviriza mukavyevariwa kuko nivyo harabavugishwa azakabikubwira kandi bikaba ari vy'ukuri koko mugabo nabandi baza ari mitwe mugabo uje kubwira imitwe urabona ko kwaje kubwira imitwe urabona ko ari imitwe mugabo wararonsa akantu muri wewe ko kudiserina ibintu ukabitandukanya ikintu kimwe n'ikindi erega icyambere cyoco urumva bawegereye Imana amafungo arakwegereza Imana cyeragenda kubwiza ukuri yuko mwico gihe atani bishobisho bibayemo Imana iraza kavugana nawe alezi ugatega ugutwe ko ayumva ivuga ifite inzira nyinshi cyane ushaka kugusinziriza ndafite indirimbo naririmbye kuri mariage niyo yavuze ingene je byagendeye namaze nka 5 minutes nsinziriye mugabo ngo maze umwaka wose navyutse ati numvise sauti iti vyuka wandika ivyo ubonye shikura abanda yakora no mwaka na ngira uko kwegerana n'Imana kabisa ni byiza cyane gusa ikintu kimuba wikwegeye mwana mama muca mutangura guhigana n'umuntu bita shetani urabona mugiheza amasengesho gusa muriruka ubu mwikwegeye kumbe shetani aranka abantu begeranye n'Imana niyo mva bimera gute kandi muganye ne bumva nabasitesha bariko
baba bariko baramucika imigambi yose y'Imana sitani irayirwanya Eh. yego Okay. ico rero cyumve kwera kabisa so pole sana nibaza ko iciza gihari ni nuko ugihari umeze neza inyenyeri iracari kiraka mje nkuko bivuze mbona mu bintera irikira shining ahubwo no gusumba nta n'umuntu ahora ambwira pole ngo ndamwishyure ngo urakoze oya mw'ico gihe je urumva izo ntambara yo zije ngiye icyo nkora mpambanisha amavi gusa maze gupambana inyuma yaho manzi yuko inyuma y'urugamba ndatsinda kandi rero nsinze manzi yuko nje ndonka yindi degree yo kugwego nawe cyane so nibaza ko natanga ndabivuga bari umunezero kwakira umuntu nkawe of course nibaza ko ibintu bijanye n'ingo n'imiryango urukundo nanje ni bimwe mu madomene yanje nkunda cyane kwakira umuntu ro nkawe w'umuhinga umwe mu bantu nkuko nako ndabivuga Imana yagize igikoresho gikomeye uri kurubaka imitima y'abantu hirya no hino mu bushakashatsi ukora kukwakira biba ari iby'agaciro so nifuze ko no munsi tuyaga ku kintu gisa n'igisibije novuga gisibije hano hirya muri societe kimaze iminsi kivuga ati kino kintu kirakora ibara hari ijambo rihari no munsi gitwa ngo ex girlfriend ex boyfriend no kuvuga ngo abatumva runo rimi ni nko kuvuga ngo abantu mwa mwarahoze mukundana haba kuva kera mukiri bato ngo sinavuga ngo mwarageze mu rugo kuko ikintu cy'ubu ex baramaze kukirenga nico nifuza hanene yuko tuvugana ko kintu kijanye na urabona no munsi abantu benshi baraza kubaka ingo ugasanga bafite andi mateka basize muri kahise y'abantu bigeze kuba bakundana ari naco kiriko kiravugwa ati n'umusi abantu bitwa aba ex baragisibije mu gusambura ingo ariko imbere yuko rero tugera kuri ico kintu hari ibibazo bitatu canke bine n'ubundi banifuza ko duhera ko nk'umuhinga ibibazo nagiye ndibaza ariko kandi n'abandi bantu benshi baba bibaza so bigenda gute umuhinga canke umwigisha mu bintu bijanye n'urukundo umuntu yubaka ingo zirenga ibihumbi n'ibihumbi ugasanga urugo rwiwe rwaramunaniye ugasanga asigaye ari nk'iciro ry'umugani kandi bategereza kuba akarorero ndatanga akarorero umugabo yitwa Socrate umufilozofe ntihenze yabayeho mu kinjana ca gatanu wa favorite your favorite one yeah nimwe mu bagabo babayeho b'intangarugero mu bintu bijanye n'inyigisho nka zino rimwe mu bintu bijanye n'urukundo n'umugabo nibaze yo kisi tazigera yibagirwa igihe cyose izoba igihari ariko kandi nimwe mu bagabo bivuga yuko bashobora kuba babayeho bahangayikishijwe n'urugo rurabananira kugeza n'igihe umugore wiwe ngo yahora afata menga ni indobo y'umwanda indobo yuzuye umwanda akayimutera rikarigisha abanyeshuri nakarorero numva kaza guhura n'ico kibazo ndakubajije bigenda gute wa muntu ategeza kuba akarorero mu bandi usanga ahubwo wewe byamunani mpereye kuri Socrate n'umuvyeyi navuga ko ari nk'umuvyeyi wanje kuko niwe ni inspira ko cyane ndakunda inyandiko ziwe ndakunda gukurikirana histoire yiwe cyane ijambo rya mbere ryantunze cyane gose kuri we ni ikintu bita gufata ingingo Socrate ntiyahangayikishijwe n'urugo nkuko peut-être babivuga oya ahubwo yakomejwe n'urugo wiwe rwari rugoye yarafite umugore bita mukiwe yitwa Xanthippe ni ukuvuga yuko ijambo rya mbere mvuze rakuye kwa Socrate ni uko avuga ati imbere yo gufata ingingo nturabe impande n'impande ntuhavura aba ngo mbe je nafatiye decision diko araza kubifata gute no kuvuga ko peut-être ko hariho abantu bashobora kwiyumvira ngo iki kintu ni kibi ku muntu dufate nk'akarorero bamba barera abaporoti mu baporoti umengo ibyaha bihari bikuru no kutanwa inzoga no gusambana kugira inzigo si icyaha kuvuga insaku si icyaha kwiyumvirana nabi si icyaha mugabo rero urumva ko sometime biba bisaba yuko dufata decision yo kubivuga kugira ngo peut-être abantu bahinduke hanyuma no kuvuga yuko iki inshatse kuvuga ko hariho abantu benshi kandi mwayo madini nyene bashinyiriza bagenda bashinyiririje ku ngo zitameze neza mugabo ugasanga mu bantu bavuga insaku z'abantu yuko ngo bubatse nabi ari bubaze imbere abo bantu nyene nabo byanki ugasanga umugabo nta jambo afise mu rugo ugasanga umugore vraiment arafashwe nabi mugabo je ndabwita ubwenge ugasanga ariko byaranze ko afata decision yo kugira ngo yicare hamwe n'uwo muntu ngo baganire nivyo bashaka kwicara banashaka no kwanka bikanga rero no kuvuga yuko Socrate iki yakivuze kubera ko hari ingingo zimwe yafata
ugasanga abantu bamwe bamwe biriko biranka yuko bagira ama mariage cyangwa ugasanga biriko biranka yuko ingo zabo zararamye bakazisambura ni kero narinje ko impamvu usanga aro kenshi bano usanga bo bubakira abandi nabo kenshi no kunanirwa bananirwa kenshi rero je mvuga ati ku muntu aciye ubwenge abona ko ari yo réussite d'abord uti kubera iki no kuvuga ko iyo wakoze neza natangwe mvuga ati shetani muraronderana iyo uri gukora neza shetani irakwirukako kandi mu kukwirukako iviza hahandi nyene uravyumva gukubita hababaza Socrate yubatse ingo nyinshi cyane rero kuvuga ko mu bantu yubakiye ingo zigahagarara hari ubuca avuga ati none gashaka kubakira nawe ne wiwe wapi ya niko kabazo n'ubundi abantu benshi babibaza ati none umuntu hakugira ngo ushibe ati ko je byakunze ni fresh rero ugaca wisuga ati none kujija wawe wiwe ubwo rugutwaye iki niba byanze niba umugore yamwanye none wowe umuntu yafata indobo y'umwanda akaza kamusuka akayisuka ndega ndakubwira gatonya abajene nibo yari karigisha uwo musa musuka ko umwanda ariko yigisha abajene ibintu bijanye na mariage ati yari kuri teme ivuga ngo mbega urongoye umugore akakugora uwo vyifata mu gute indoba barayiriye ubwo nyene kandi wakarorero ko kundi mutipe aha nyene ngaha mu Burundi teme yigishije ko akiri mu jeune ariko yigisha abajene nyene yabaje ati bishitse ugasanga hari umugabo yagutemberereye ariko asambanya umugore wawe uwo vyakira gute no tipe action shetani yambere yatangiye kumukorera yaratashe asanga umugore we bariko bamwabirira mu cyumbi wiwe ivyo zarabaye ngahanye yes kandi angene town okay hanyuma no kuvuga acaza kakantu k'ubwicanyi kabisa oya biraremereye ariko renine kwa assist yose nibaza ko nimwe mu masena oya nico ndiko nakubwira abantu rero kenshi no kuvuga ko bakwiye gutahura burya ingo urugo ni projet y'Imana ni projet itangwa n'Imana iyo projet rero no kuvuga ko y'Imana kubera ko Imana kugira ireme yifashisha umugabo n'umugore Imana kugira ngo ishobore gushiraho kugira ngo igihugu kigende neza nuko ingo ziba zimeze neza yego none gasha wewe uri kuravuruga ivyo biriko ingo zimeze nabi n'igihugu ntikigenda neza none gasha wowe ivyo iri kuragira igihugu ngo gihagaraye neza ingo zihagaraye neza no kuvuga ngo ivyo byose ukatangana umunezero umunezero uzana iki uzana iterambere iterambere ryo riza habaye iki kandi no kuvuga ko ubwa mbere hatangana umunezero hama hakaba ubumwe hama gasha biterambere rero bisobanura yuko iyo ivyo umaze kuba wewe uri source yavyo shetani tegeza kuza kakugendera hani nyene ibanza gukubita haje iwawe kubera ko irazi yuko babandi bose baguhanze ijisho bavuga ati none gasha wewe vipi ndiko ndagitaha urumva ni nko kuvuga ngo reka ndamuburabuze ndamugwanye nabandi bari bamwizeye bamukurikira nabo bace bagwa ni nkuko ushobora kuvuga kuko biragoye kwizera inyigisho biragoye kwizera inyigisho muri politike kubera ko mbona umengo nivyo Afrika yashize imbere nkubu urabona ko dufate nk'abakuru b'ibihugu baba canke abandi bakuru nyene bafise ivyo babayoboye baba bafise ico bita ukuboko kw'iburyo kwabo yego ndabibona mendro no kuvuga ko uwo muntu uwo bahagazeko ubwa mbere babandi ntibaza kurondera wawo shefu baza kurondera ahubwo kwa kuboko kwiwe kwiburyo akaba ariko banza gucacura shetani nayo rero ikoruko ikibanza kazi karaba igaciza ihera kuri source rero ikavuga ati aba antacu kuko urumva ahari nubundi ngiye guvyonga hariya aca gumashira makarira nivyo nzariya acishira makarira niyo mpamvu aca yataka source nimwe kugenda ahantu ni nkuko bafata no munsi muri Egypt nimba koko batunzwe na Nile ukayizibirira mu Burundi ntibigisho bigenda gute bice bicwa no yes nuko no mugabo rero mu ico gihe no kuvuga yuko ikintu gihari iyo ivyo bibaye niwe nakunda kubishija ku mavi ucuja ku mbo ntibitarana beda wewe uja ku mavi ariko bidasobanura ngo naho uja ku mavi ngo birashobora ngo nico gica gisobanura yuko bica bihagarara nikubwe ni intambara y'amahoro y'umugwana ambara muragwana udasamaye kandi naho usamara naho nyene kugira ngo ntihagire igipfa umusenga kuri uko gusenga rero hariho ikindi kintu ku ruhande ku rundi ruhande n'Imana irashobora kubigira mu ruhara kugira ngo ushobore kuronka inspiration kuko reka dufate nk'akarorero nk'umwigisha w'umugore arigishije ingo ziragumye ziragumye abajene baragize bana my for kugira ngo bagire ama mariage tifitwe wiki niki urumva bose bariko baragenda kuri wa mugambi
mugabo umugore rero akaba ebana we n'umugabo amufata nk'irigi imisi yose n'icyo rishushu bebe urumva muri cyo gihe inyigisho uza gusanga inyigisho inspiration aronka ziba ari zo guponda abandi bagore ntashobora gutahura ko ari abagore peut-être babanye nabi n'abagabo kandi bitabavuye ko mugabo rero ko kantu ndakumvise iyo nayo nk'imana bufite ndi akantu avuga ati finale marero hari abagore bihanga kandi ako kantu ni uza gusanga n'inyigisho ziwe inyigisho ziwe uza gusanga ziremereye cyane gusumba za zindi zo gutera amashugwe gusa yego yes side rero ya gatatu ni side y'ibihe ngena abantu bakira ibihe kuko ubuzima bwose tuba mu bugizwe n'ibihe bibiri hariho igihe ciza n'igihe cha novuga ngo kibi kuko na Bibiliya iravuga si mu musiguzi umengo ni musiguzi kwa ati hariho ibihe byo gutwenga hariho n'ibihe bitari byo gutwenga ibyo guhobera n'ibyo kuryohera habona rero no kuvuga yuko guhaga no gusonza ibihe bigenda bikurakurana ni bibiri Imana ntiyihenze irafise impamvu bigira rero iyo mpamvu rero bigira no kuvuga ngo si byiza ko umuntu yama misi yose ari ndi mvuga ngo ntumpe ubukene no hava mvuga nabi hava niba nkatukisha izina ryawe ati ntume n'ubutunzi mugabo ube hagati na hagati ati umpe binkwiye ndimo ni ukuvuga yuko rero irafise ukuntu igendera hiyanyura Imana yonyine ubwawe iki gihe ni sawa bimeze fresh hanyuma ejo naho ukamenya yuko rero abantu benshi abantu bananirwa mu bihe bitari byiza rero iyo bitari byiza rero niho bafatiramo ama decision mabi iyo rero ivyo bihe bije bitari byiza murantunga iyo rero nk'ubu bishitse ndafukama nkasobanuza Imana mbwira icyo wagombye kunyigisha nukuvuga uvuga ati byose ubifata nk'ivyigwa tu nabibi uvuga ati byari bikwene kugira minsigere byose n'ivyigwa uriye byiza bije profita kandi mu buryo bwiza bibi navyo bije nukuvuga ngo nta kiba Imana itakizi hari impamvu nta kintu kimwe kibera ubusa none ko cumenga nimba ndiko ndagukurikirana kucumenga nta muntu ko kwita ngo numuhinga w'urukundo nimba hari yo barinde nukuvuga ubwo buhinga rega bahagaze ngaho nyene kuko umuntu abijera rega aho utari umuhinga wumvise ati hehe ucugurukanye ruca wiruka n'ubusara wukisa none nta urumva yuko no muri kumwe woca umuta nturumva yuko hari abantu bicana ugasanga umugabo yishe umugore yishe umugabo canke bahanye amarozi barazi yuko ingo nyinshi ngaha muri iki gihugu mbere ari ngaha muri Afrika barazi ko ingo nyinshi abantu benshi birukira abapfumu usanga bafatisha ingo zabo bagafatisha imiti niko bimeze efisa amaka menshi man hari abahitariyo ugasanga abahaye yo kwicwa iyo gupfa cyangwa ugasanga iyo babahaye ni le contraire ya bya bindi bariko bararondera ikintu biti mikundanya ni danje nibukunda gukurikirana amazi iminsi ndabivuga ko cyane kuko cyo kintu mazi iminsi ucigisha gose mugabo hari abantu benshi batanacize nk'umuntu usenga kwicumenga uvanze ibintu bibiri cumenga hari indi monde uri kuri urinjiza mu yindi oya ibintu bihari turabivuga bihari turabivuga kuko nyimba bihari uno munsi binabibaza ko abigira ari bande benshi nabo bakizwa wanashaka nibo barondera iyo mikundanye nabo bakizwa benshi uza gusanga kuko hariho ibintu uza gusanga akenshi bakunda kwifokasinga ko ugasanga nivyo bahanze niyo dufate abagabo bakizwa benshi bate 18 batashe niyo bufise umugabo w'umukizwa uno munsi 12 aratashe burya abagore ntibanakunda ko abagabo basera ngo 12 mube muri kumwe oya yega abagabo benshi rumva ingorane bafise babona amakosa nti cyane gose gusuma kumba bashaka wigumira hariya uze rimwe wewe uze gutaha mugabo yahije kwipanga kameye ashaka kukwakira mugabo urumva aratashe muratahanye ubusafuriya bwose sanze buri munsi y'igitanda uno gasanga udusutiye twacamanitse ku rugi gutya ugasanga ari utundi yibagiriye kwidirisha benshi gihe urumva cha mu menga rigene aga burya ntuzi nico gituma n'aba bantu usanga babana mugo wa distance ugasanga umugabo akorera ruguru cyangwa umugore akorera ruguru cyangwa umugabo akaba aritiramiye no kwirigara atari ikintu ariko arakora tu iyo atashe avuye nk'ubururu amaze nk'indwi cyangwa indwi zibiri akenshi hari gihe ababona ko umenga aje kumujena kuko hari ukuntu aba umengo yari free ari wenyene nahashaka kitekera turengarenga cyumva kagari fresh mugabaje no ariko mugabo urumva nibiharo bisabi isosi bisabiki ugasanga n'ibintu birebire ugasanga baramucanga hari aba benshi tuganira ugasanga aravuga ati nukuri turabajene turumva ko
ese ni urukundo urukundo ni paradizo nkuko twakuze no I'm sorry urugo ni paradizo nkuko twakuze tubibwirwa tukabisoma mu bitabo tukabyumva no mu ndirimbo z'abaririmba mu ndirimbo iyi paradizo twakuze tubwirwa zimwe z'abamenye nibyo koko ni abaroriro rega nicyo kiriko kiratuma uno munsi abantu benshi bibagora kubaka situ abakobwa n'abahungu benshi ubu muri kino gihe ico kibazo baragifise ariko ukuntu usanga kenshi dimwe kera umuntu agomba kuja mu rugo baramutraininga bakamwigisha akamenya ati umugore agumutse bamufatuko umugore iyo bishitse akaba umuntu avuga menshi bamufatuko kuko bariho bindegeteranya hari abo usanga n'ubwoko bwinshi dimwe buvugwa muri Bibiliya muri burya bwoko bw'abajya bo kwa Salomo nibwo bafatiyeko rero bisobanura ngo iyo benshi bagiye kugira mariage imbere yabo gutya fate nko kwiganza nk'uko abona ko ngaha abona mariage mugabe ibyuma ya mariage ngaha ntacyo bumubaza kubera iki ntacyo yize ashobora kuba yikuriye ari imfuvyi ntigaza nk'umuntu amubwira ati mu rugo bigenda uku ugasanga yakuze peut-être agarariza abavyeyi ugasanga nta abi wabo hari abantu no munsi batazi bayinasenge hari abo usanga batazi bayinarume nibaza ni ya mico yagira mira nk'itito ugasanga ntibakija kubahanuza ni je ndiko ndakubwira rero mara gushika mu rugo na Bibiliya avuga ati abantu banje bishwe no kutamenya rero novuga yuko iparadizo ifise indi definition terminologie paradizo no kuvuga ni ahantu ata stress na ahantu ata kimwe mugo navuze yuko ubuzima bwose turimo ngaha mu isi deja nta paradizo riba mu isi mugo icyo bashatse gusigura n'urugo rwa rumeze neza nicyo bashatse kuvuga n'urugo rwa peut-être ruba mu stress nkeyi mugo bavuga ngo ngo hari usanga ata stress imisi yose ari umunyenga w'igihe cyose ntibikunda kuko ariko hari n'ahandi se ko ngo arakajuru gato kuba akajuru gato ndavyumva Erega mugabo none ijuru mu isi rabaho erega aha turi ona aha boro turi niho shetani bayikororeye ayiri nganye yaragiye iravurugana Imana tekana gukororera hari yaje buya gushika no hari abantu benshi n'abavuga butumugiye kubabaza badashobora gusigura none impamvu yakororewe ngaha mu isi kandi azi ko ariho dupowe Imana izi ko ariho turi yabigiriye iki bacumenga nyene ko ari kugira umwana w'umuntu ahangane n'ibyo bibazo rero bavuze akajuru gato no kuvuga yuko babashatse kuvuga yuko koko ari urugo rubamo stress nkeyi ni kuvuga ko ari urugo na stress zibonetsemwo habamo communication abantu baganira ni kuvuga n'urugo iyo hagize uwukosha asaba imbabazi hanyuma ubuzisabwe nawe akazitanga babashatse kuvuga ko ari rwa rugo ruri mu bwizigigwa ni rwa rugo usanga badahishanya amafaranga rwa rugo ubusanga ibintu byose bakorera hamwe rwa rugo ubusanga muri make basabana hagize akabazo kahaba bakicara bagatora umuti niyo paradizo baba bashatse kuvuga kubera ko ikinyuranye nico uza gusanga hagize nk'ubu agakosa kaba nk'umugabo kamubwira ati rega sha mwami wanje mutware wanje ahantu wadekonye burya wakoze ibintu bidakorwa abagabo ari abagabo ro mwakinogeje banyica sana acha tumuka nyira gacha yicomokera ugasanga kubise nk'indwi zibiri bibereye ahantu nyene ikebese nyene n'abagabo ntibakirinde ibibatso oya reka benshi urumva byaradabanganye kubera yega ni kubera ivyo nyene nta muyomba bavuganye nta se wabo bavuganye ngo mubwire ati mugo bigenda ari abagore babamenyesha gukaza ati usanga mu master yagurutse akiruka gato barabagabo bakubitwa ubu yangwe n'ubugesera bwande yabiharire n'abicwa ntabwo herutse kumva bishe mu mirango yabaye ari mu mirango yariteye ubwo ati mumere yataje tanye n'ubundi mu master kandi abataye umugabo ese murangiza kwe no kuvuga hari udukaprice twinshi tunayobeye umukobwa ugasanga agiye kubaka bambwira ati rega madamu mu bisanzwe ibintu wagize kusi vyiza bari bana ngo jengo byo kubwirwa ngo ibintu by'amategeko bera ngo ntavyo namenyereye cerera gacayigira iwabo kubera tayaze na ati jewe umugabo arangi umutima yarasaze jewe no gupfa ahubwo azonyisha ahubwo azonanyica ugaca usanga rero ivyo byose biko birava kuri ya mico yagendera atituka abantu bari babayeho fresh bari babandi usanga umuvyi agenda karabidemo ama mu nyuma wewe abonye ko bipanze fresh kishitira usanga bakuzaniye umwana mu ruhongo ariko nakera nubwo bitari bigwiriye nakera haracamo utuntu nyene ko divorce ntizari kirenga ariko hari abantu nakera ingo zananiye cyo bazitaba none ega mbona turafite amategeko sinje singwanya amategeko mu gihugu ariko ugiye kuraba Bibiliya nabagabo bake bari bafite umugore umwe ugiye kuraba sogokuru benshi bari bafite umugore ni bake bari bafite umugore umwe ariko sinovuga ngo wari umuco mwiza kubera ko
hari ibintu byo guharika bya cyane nta mategeko yabafata mugabo rero urumva ko uno munsi ikibazo gihari nibaza ko aricyo duhava tugenda no kwishura ko na kimwe wari kuravuga ubu munsi rero bikorwa kimya bivuze ko byabandanije mugabo bigakorwa mwibanga sone sanse niwe twigeze kubaza ikibazo cyagucyo ti ko mwatanze itegeko ko uzofatwa ari muri guverinoma yagiye guharika umugore azoca yirukanwa ati mugabo bikaba bigenda bikorwa n'ubundi vipi yatwishuye ati erega ntibagenda baravuza induru baravuza induru bagenda bucece bategereje biraboneka abona kure bashe umusaza abona mbaye nukuvuga yuko rero hariho ibi twovuga ngo hari ivyo twateza guheba nyene nk'imico kuko muri make bavuga ngo ubwiza bw'inka no kubimwe nuko bimwe y'inka ari imwe n'uruhongore narumeni karusambura fresh kavuga ati murubaka ni mutu bakavuga yego kwera bari mugabo rero navyo ntivyari byiza bisaba yuko umuntu agira umugore umwe umugore nawe akagira umugabo umwe navyo n'ijambo ry'Imana ritubwira ahantu henshi ariko gusa bikaba bikwiriye ko mugira ubusabane ahandi ho urumva bamaze kuba ari babiri nawe naragira ubwoba hajya nta mugore ashobora kubaza yuko ari undi mugenzi wiwe ashobora kugira ibintu byo kuvuga ngo ndagiye cyangwa umugabo aza kuvuga mugabo ivyo biramba abagore babamye bigira umugabo umwe gusa ubu niho ariko araza ibintu sinzi ko navuga ngo nitera nyuma usanga umugore afise ugasanga abagabo afise bararenze umwe nyavuga ngo nurubavu rw'iyi ugasanga afise umuganda w'imbapfu abarenze ku byanditswe kuvuga yuko twari nibaza yuko ico cyonyine ico kirashobora kubisobanura kandi rero abantu bagashobora gutahu ariko rero aka kantu ka paradizo canke ijuru rito abantu batarana bijamwo babihebe kuko ni nk'amayiriziyo bafise mu mutwe urugo ubwago nta kibazo rufise hari abanditsi benshi bagiye barandika ku rugo abantu benshi ingorane bafise baravanganya urugo bakavanganya n'ico bita love hagira urugo n'urukundo biratandukanye kuko urugo ni project ni umugambi nico gituma usanga mu bazungu benshi uwo bagiye kugirana umugambi barahanana kontra mukandikiranira apana ivyo kuja muri leta civile mukandikiranira mukavuga ati mu myaka 2 canke mu myaka 3 wewe uzobushoboye iki yavyo mvuga ngo babane imyaka 2 oya ibyo wacu ngo kugeza ngo urupfu ngo niko ruzobatandukanya biki oya kandi no bavuga ati n'inyuma y'urupfu tuzobana gato niko ndaje ndabikwepe nimbari nyuma y'urupfu ngo tuzokomeza tubane oya nivyo mbo mugabo rero byari byiza rero no kuvuga ko abantu benshi uno munsi ntibaratahura yuko iyi projet yo kubakana itandukanye na love na my emotion ari naco gituma je nkunda kubwira abantu kuba umugabo cyane kuba umugore ntibice bikuraho kaka muntu ko kuba ushobora kubona umudemu ngo umwifuze ureke kumukunda uko ni kwa kwifuza uri kuravuga rero no kuvuga ko ico navuga nk'urukundo twe dukoresha uno munsi warabonye umukobwa uramukunda uraronye umuhungu urumva ko muhuza inama n'ingingo mugabo kubera ko abashakashatsi bavuga ko ku myaka 6 umwana w'umukobwa aba yamaze kubona isanamu y'umuhungu bashobora kuzobana kumva ko ari satisfait mu buryo physique no kuvuga ngo akaraba hajya nk'agasoma k'imyaka 6 twashaka kuraba nka diko kavuga ati yene nk'umugabo ameze nka diko kwe rero barihereje roho kandi nka master karira be nk'umudemu cyangwa nk'umumere kavuga ati nshaka urugo myaka 7 je ndose umugore ameze nk'umujyana nzoba nihereje reka rucu ugenda ucitwara unyuranye na wa wundi kandi ako kantu uragakurana ukagakurana nico gituma usanga abakunda bonze harakunda bavyibushe harakunda birabura akunda binzo uni watwara ro contraire yuwo menya ko ejo cyangwa hirya ejo ni haza wa wundi kagatima kazosubira gakubita ikibazo ni wanamutwara yonza akakuvyibuhirako nico nagireje niba kinashobora kuba bakunda wonze ejo kamutwara akavyibuha ushobora kumutwara nico gituma nkunda kubwira abantu ati muze muri amasana mu murongo gwanye cyangwa njye nkunda kubwira ati burya uzoza uraraba hari ibintu nakubwiye je nkunda nk'uje nakunda umukobwa ndakunda umukobwa afise imishatsi naturelle chaque fois yashizemo ibisuko simba nguwe neza ko hari gihambira ati bashaka ko imishatsi ikura agati yikuze mugabo y'abantu zoje ukura urumva ko nk'ubu aciye yishindira akaje mu byo by'ibisuko mbonye banatirere urumva abari hata agatima agacaka ko rero no kuvuga hariho ibintu usanga umuntu akurana muri we aba yumva kunda
hanyuma rero no kuvuga yuko ntawohakana yuko ivyo vy'agaparadizo bitabaho gusa abajene baje kubaka babizi yuko icari gikwiye kwari uko umwanya wa fiançailles bafata bakwiye kuwufata kugira ngo bige ubuzima bw'inyuma ya mariage mbega inyuma ya mariage bizogenda gute mutore na registre mwandike nitwabana iwanyu ntibagukunde bizogenda gute nitwabana ntituronka umwana bizogenda gute uzovyakira gute nitwabana mugafata niyo kote negative muga ingora reba abanyafrika cyangwa nguvyo bintu kuratura mura nabirabaje kenshi nk'iyo niciri constant nkashira ko ibintu ngo vyo gupfa bose ngo yangu ivyo bintu kuratara ngo ibintu none ubutazopfa ninde dabo babashaka bo bugumu babwira ibintu byiza gusa niba Imana yasinye yuko jewe nza kuva ngaho imbere ya televiziyo incamfa ni direct incamfa niba yavuze yuko ataragira ko imfa uyu munsi ni nkuko ngira warabonye accident yabaye yaba BMT bari kwaje Gitega abantu bose twari tuzitiye kabaye kabisa mugabo urabona ko bose ni naga uno munsi bacabana ibikorwa byabo bameze fresh neza ntiyari bwagera nta muntu umwe yabona imodoka aravuga cyane haravuye n'umuntu n'umwe aya kabisa kandi woro nta numwe yavuyemo nta numwe yigeze sa nico gituma rero hari ibintu niwe nakubwira vya Socrate imbere ko ufata ingingo si vyiza kurinda kuraba ibintu birebire wewe gusa ni wige kwiyo ngingo fata umwanya uyimedite ko wewe nyene yanswa kuko ni bavuga ngo ugira uyimedite ko nkubo ari project ntibisemesha amabararira ngo babivye ama project ni benshi si benshi bamabararira yagiye gukundana n'umudemu bagategura mariage hanyuma gaca agenda akabishira mu wundi muntu ngo je ngurumva kujya mudemu wanje ukuntu vyose ukamubwira project akabara yitwaye akabara gutwaye na wa mudemu haro n'abagore batwara abagabo b'abantu gutyo nyene kubera iki aha kubera habaye no kumuganiriza ukamubwira imigambi yawe no muri Eden bagiye kuvayo kubera birukanye muri Eden kubera iki Eva yagiye kwitoragutsa irya nzoka igihije je numvise irya nzoka ngo nebwere cya muri Eden Eva tarahatse yahori haca ntiyigera ihaca ubwo maze kwasanga idemo ashitangura gusifura ati tubalire sha ati Imana yavuze ngo urumva kwitoragutsa ati Imana yavuze ngo eba aca aravuga byose nivyo yahaje kurikiye presence y'umuntu yatari kabisa basi rero umuntu urumva ko rero rimwe na rimwe bazabagira utujambo duke gutyo rero iparadizo nico nakubwiye kugira ngo urugo rubi paradizo nuko uyu muntu ubwa mbere muba bagenzi bashitse ntimunyegezanye utugeso kuko hari abantu usanga banyegezanye utugeso ugasanga ni ngorane ejo kazovyuka ntiyakubwiye ko hari umwana yavyaye ntiyakubwiye yuko iyo akenshi aryamye bama bamwimoka ko ashobora kurararahirira ntiyakubwiye ugasanga bya bindi rero byose wamuhisha nivyo bigiye kuzohinduka ibizoza kuvurugana mu nyuma agashaka kwa kwicuza rero bya paradizo mukamuhindura umuryo igitsina nkuko bivuga mu kirundi ciza canke novuga ngo kurangura amabanga yabubatse ivyo ni hagati yabubakanye n'ubundi bifise uburemere bungana gute canke pourcentage ingana gute novuga ku nkingi zijanye no kubaka urugo we uremera Bible cyane uremera ufise ngaho muri telefone menga application narayifuse cyane ndakunda kuba ndayifise nagenda gutize wewe basi kugira ngo abari kudusomera kuko Bibiliya irafise ikintu bivuga ko cyane gaco cy'amabanga yabubatse nibaza ko ata kintu kinininya somera nyene abikora into ba mbere igice c'indwi rero ku murongo wa mbere ushitse ku wa gatanu avuga ngo ariko kuvyo mwanyandikiye iciza nuko izina muhungu atohoye n'icitwa umukobwa nuko donc ata nta mariage ivyo kubana ntivyo bayeho niko izina muhungu atohoye na zina mukobwa nuko atohoye n'icitwa umukobwa reka no twumva igituma rero bahura ariko kubwo kwirinda gushakana umugabo wese agira wiwe umugore n'umugore wese agira wiwe mugabo kubwo kwirinda ubushakanye ubusambanyi kwa ibintu byagutse umugabo aho umugore wiwe ivyo akwiye kandi umugore nawe abigenza atyo ku mugabo wiwe kuko umugore atangaza umubiri wiwe ataganza kuko umugore ataganza umubiri wiwe ari kuganzwa n'umugabo ivyo bikwiye bahanangira uravyumva kandi umugabo nawe ntaganza umubiri wiwe ari kuganzwa n'umugore ku murongo wa 5 ntimukimane shiti kumbure musezeranye igihe
kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga kandi mwongere mubane satani ntabageragereshe kutirinda kwanyu. Kwirinda iki? Kwa kwirinda kw'imibiri yanyu. Kutirinda kwanyu. Kuvuga ko iyo amabanga yabubatse aranguwe nabi canke ntarangurwe satani yinjira ngaho nyene. None utayaranguye ku mugabo wawe uraje kuyarangura ku mugabo wo hanze. Utayaranguye ku mugore wawe uza gusanga satani yagutwaye kuja kuyarangura ku mbaro uzi yuko burya abantu benshi bubatse. Ibyo nabibwiwe n'abajene turi muri seminaire n'abajene. Abakobwa se tubatubwiye bati twe tureshwa n'abapapa gusumba uko tureshwa n'abasore kino gihe. Abapapa nibo baronde. Bagasiga zabo bakaja kurondera zindi nkumi hanze. Candagira ikintu bita curiosité scientifique. Ndababaza ibintu abagabo bakunda kubabwira. Abagabo kenshi bagiye kuresha abakobwa bababwira amadefo y'abagore babo. Kandi no kubabeshera bakababeshera. N'abagore iyo bagiye kurondera rero abandi hanze bavuga amadefo y'abagabo. Umwene wacu atubwira ati jewe ubukode ndamaze kuyimenya. Hagize ikimere kiza kikambwira amadefo y'ikigabo ciwe. Mba numva yuko kanza ni imizigo. Imizigo? Abifata nk'umuzigo gute? Wewe yavuga yuko ari umuzigo ashaka ashaka kuvuga abashatse kuvuga ko ari kode yakoresheje kugira ngo amwumvishe ko ashaka ko basambana n'uwo mugore. Murantunga rero no kuvuga yuko ano mabanga afise uruhara rukomeye cyane gose kuko hariho n'abakobwa usanga bakuze bafite ubuntu bw'ubugwaragwara weherehere mu maso ugasanga igihe cyose ari maradive mugashika ku mugabo haje umugabo n'umuti w'umugore n'umugore n'umuti w'umugabo. Niko bimeze. Ubwo bugwaragwara ugasanga bwaheze kubera iki? Kubera ko peut-être hariho ibibazo biba byarabaye bivanye n'ama hormone canke izi nkabura mubiri zabo. Usanga kumbure ico zari zikeneye hari uko harangurwa ayo mabanga. Ariko rero nagenda kubwira yuko nayo mabanga kuyarangura abashakashatsi bavuga yuko ari nka sport ubukoze. Hajyo harugwa nkogiye kuri tapiru hakandika 40 km. Niko iyo yaranguwe neza naho. Hama Pristosa arakura ico bita umunabi stress. Bagantu usanga amenetse umutwe umwanya wose. Cyangwa ugasanga abagore bavyimba amaguru, abasanga bararibwa ha mukazi bakinda, sanga uruti rw'umugongo rwa misi yose umugongo wa murabarya. Birahera. Birahera iyo barangurewe neza ko birashobora no kubandanya kandi usanzwe uri ku muntu. Bararongo. Ni kuvuga ntaba yabikoze neza. Byose birashoboka. Twavuganye mu ntango yuko inyigisho sikirenga. Uko mu byo babigisha harimo n'ingene bikorwa ingene ayo mabanga aranguka. Kombe byose bipfira ahantu wahereye. Rero bizogenda wirabira za televiziyo zo ngaho hakujya yacu. Ngo bakubwira ngo bagira uko ngo bakagira ibi nibi. We ntumenye objectif yabo baba bariko. Ko objectif yabo ajya ntugire ngo kuba rukwigisha abantu rimwe na rimwe. Abari muri byo kurondera amasoko. Noje imbere ya kamera gutya wambaye ikareso uriko wigisha abantu bambaye ikareso kugira ugishike ku. Akaronda amaviews kugira dandaze double. Ama emprise zose arikaronda n'abakiriya kabisa. Rero muri rusange amabanga abo basafise uruhara runini cyane gose mu mibano. Kuko iyo atari akaroge canke rero iyo atari akaguma. Ni gake usanga abantu baranguriranira amabanga abo batse neza badashobora guhuza. Akenshi barahuza kabisa. Kubera ko sinzi tunakunda kwerekana mu WhatsApp. Umupapa araho yiteguye agiraje ku kazi fresh nyene. Hanyuma rero umugore acaraza kumuherezera petit déjeuner ararusha nkuko itasigwa nkari ya. Ari yumvira ati neyo ntinibi kumba sharuka ko atakoze umuti. Asubirayo. Asubiye rero mu nyuma aje rero kiri karitegura. Ukumusereva baje bafukamye bucya ati. Kibo wawe mutama. Ati dawe ikozwe neza. Nuko. No kuvuga yuko rero ni akenshi uzurabe hari abamama bagenda mu ibara bagenda bari dodomba. Yatagize ikibazo cyo kuba ari umufakazi cyangwa ugasanga ari n'umugabo. Abantu usanga bariko bicana imisi yose. Niyo umugore yatasha gatanu undi mugabo vraiment. Yibaza uko umuhisi nibona ko hari akari katagenda neza. Ya shetani nakubwira ira afisa ahantu ica. Niho rero irakunda kugarira kw'ivyo bintu. Ugasanga Bibiliya yatubwiye ngo umubiri w'umugabo ugabwa n'umugore. Uw'umugore nawo ugabwa n'umugabo. Niko dusomye yego. Umugabo gazusanga hariho umugore ashobora kurarana ijinisi. Agacashira ko apani deshit agacashira ko n'umugozi
ni sentire agacaboha nikanga akabaho ahantu hose ukamengo nikiziga batekeye ngo amba ni umugabo ngo kubera umugabo atameze neza ngunda kubabwira ati ari ibintu bidashwana burya bijya bihimba nibimba ndabifite ibikoresho by'Imana kuko nivyo bikora mu kurema nivyo Imana ikoresha mu kurema je tumubona itabishize ahantu hagaragara ati byo nivyo ribwiye kugira na beef nta beef bigiranira mbarozi yuko burya abantu nkunda kwibwira abantu bubatse mu paruvenya hakagira umwe aparuvena kwa approacha uwundi iyo byo baravuga ngo ngirira imbabazi abagabo mu gusaba imbabazi ahindukiza umugore mu bisanzwe je niko bimeze rero umugore yamubare nawe ashahindukira wese iyo yahindukiye rero bagakora umuti imbabazi ziba zamaze kuboneka kandi baza guheza baja kuri beach uya niko bimeze ndikorera mu twenga uzi ndize na irera arize ariko kandi nibaze ko n'abakunzi bacu bakunzi cyane ba Fresh TV muri ko muraryoherwa na zino nyigisho ntabwo ko bari kugira mu twenge gusa ariko still nizera ko bamufise ikintu muri ko murahakura nk'ico kintu numva ni ikintu usanga abantu uratwituma bumva ko mengo biratwengeje niyo mico twakuriyemwo twumva ko kumengo nene nisutwa nene niki mugabo par contre ugiye kurama ita civile kino gihe ibintu bigisha babigisha ngo gukundana simbo singa inyigisho bateguye niko babiteguye nivyo mugabo je ndakunda kuvuga ati ama eta civile bakwiye gufata umwanya ukwiye imisi ibiri ntihagije kugira ngo wigishe abantu bagiye kubakana mu gihe turi mu gihugu abantu benshi usanga uwo mwanya wo kuba bari kwiga bari kwigishwa n'abavyeyi atamwanya wabonetse bari kwigishwa nabi wabo ugasanga ntibabishoboye kuronka iyo chance barakwiye gufata umwanya bakorondera abantu aba expert mu bintu bijanye n'ivyingo n'imiryango bakabaha ikiraka n'abantu kenshi nasanze banitanga badashira imbere ibintu by'amafaranga kabisa ntabari kirenga kwe ugasanga bakorganiza nyene inyigisho mu maeglise ntibavyita ibisutwa kuko urumva ko nk'ivyo byo urumva bivuza abaporo usanga ari hatari mu mama ryari nabonye mwari kumwe yarabiturikije mu rushengero induru ngo zarabaye induru nyinshi haro n'umuntu yantelefone yambwira ngo kurako kuri Facebook ngo ntitwabivuganye ntitwagize uri kurandengera anyandikira we kurako kuri Facebook yewe yambwira ngo urumva ngo numwe ngo mw'iryo shengero twari turimo ngo numwe mu barongozi baryo ngo muga ngo ibintu byinshi nyene ndabwira ati je vraiment uri kurandengera mugo ndabwira ati mbo niba wumva ariko byo bimeze reka ndabikore mugabo uwo mwanya ariko ndabivuga nagiye kwishitura nsanga amapaje nk'igihumbi yose yamaze yabishize ko ndabwira ati ntaco bikimaze daire mugabo je numva vyigisha benshi baramututse abandi bumva ngo imvugo mbabare amatwi ngo ntibaho ngo ntirimwo ngo ibiki je nabaza ati none gasha nivyo naguhaye umurongo wa Bibiliya ubivuga none wacavuga ngo na Bibiliya nawe nisutwa Bibiliya nayo yabivuze kandi bivuga mu mazina yabyo none duce tubigenza gute none kumbure ko ari ibintu bikwiye kuvugirwa hatabona ndakunda kino gihugu cyacu ingene boroganiza ibintu hari ibintu uno munsi baha agaciro petite tutahora tubona agaciro kabe nikibo gishira mu gaciro bagafata umwanya wo kugira ngo abantu bariko barakurikirana inyigisho zo kuja kubaka bagafata umwanya ukwiriye aba bahinga mu bintu bijanye n'ivyingo ataco bisunze bakabaha umwanya simpaka ngo bari chef de zone simpaka ngo bari bajya abantu uzenya bantuze b'amazone bajya batanga bijya baraganisha mugabo bakabwira abantu ati bafata umwanya wo kwiga bagakurikirana bakabaza ibibazo bakagirana je nkundi buka yuko no kurushengero bambwiye ati we nta byinshi twiba turavugana nawe turazi kubizi ti fresh nje ndigiye umunsi nawe ujayo avuze ati nikora nk'ibyo tukwigisha usanze ubizi kurumva n'inyigisho natanga gutanga muri 2013 muri 2013 rero nuko amabanga bubatse abakwiye kubakwa kandi cyane kabisa nahakorerwa hakubakwa abantu bakamenya none nk'ubu ugiye gusanga nk'umugore ugasanga umugore ariko aratembera ubwakwa habwuzuye ukwaha none uwo bamwabira gute ugiye ukugasanga ahantu nukuvuga ngo ari ibintu usanga bidakenewe ku mubiri babiteza kuvaho nuko ugasanga babiteretse ukamengo na ahantu bateguye kuzotungira imbogo ntumbaza bisobanura ko rero ikintu gihari isuku bakamenya ibi byose by'ingene ushobora kumenya ingene upanga icumba cawe ukamenya yuko icumba cawe sico kuriramwo sico guteguramwo ivyigwa icumba cawe ukamenya ko dimwe ni ibintu bikwegana na psychology ntushobora kurangura amabanga neza mu gihe uko yangura mu cumba winyagaje gucyuza mu gitanda kibutse ku gasafuriya mu gihe hari igikorwa gisaba umutekano ugize gutya ukaza wumva po y'umwana bashize nk'ari yahanya ugize gutyo kumva umwana ngo wi irumba nta muntu asomera mu nduru ntibikunda
hari ibintu bimwe bimwe Okay. ugasanga ibishobisho abakenyezi arafata umwana w'imyaka 4 agumiza ngaho wa wundi naho umupapa agira ati madamu umwana ngo ngo we nibikiga papa ukeneye kiga mugabo urumva kubishobisha kumva ngo umwana wanje w'umwaka n'amezi ntashobora kuja mu kindi cyumba. Ugasanga umwana bamukoreye berso abasirimu imyaka 5 igakubita ari muri berso abonye binje mu cyumba naho agacagera ati bana ati ndababona tu none uri kuramurira gute uriko bica psikoze yiwe n'utuntu twinshi bisaba yuko peut-être baja ko kuko wabusanga rero umuriro wo mu master wawo umaze wose n'umwanya wose wawo umaze ni umwanya nyene ntubari n'ikirenga reka duhereze hano hantu imbere yuko ubukoze aho twahereye ku kintu nababwiye kijanye n'aba ex abantu bigeze kuba bakundira niki nizere ko bazobikurikirana mu gice cacu ca kabiri ariko duhereze hano hantu no nifatiye ku byo bari kuravuga wakira gute abantu bavuga yuko no munsi cane ugucibwa inyuma ku ruhande rw'abagabo gutegwa nuko abagabo ngo igikorwa cyo kwabira bino myaka batakigishoboye. Ivyo sivyo hariho nibaza yuko bishobora kujana n'ivyo bintu byabo ba ex bari kuravuga gato hariho ukuntu abantu bakura mbe warize ko kera umwana w'umukobwa asavye uruhusha ubo nta neza banagisaba navuga yage kwipazika nigeze guhora n'utwana usanga tumoye n'ibipara umengo tuvuye muri ntuze bamwe hamwe muja kunobana muhita nguki mugisirikare bayita sei bijya ajya preve mugira muri kaminuza okay ibintu byo kunyunzurana bati tudata twahuye nari nateramiye ahantu kumujama duhurira ahantu kure turiko turagenda n'amaguru saa 5:30 y'ijoro ndiko ndataha ati nengo tutuvuye he undi bacambye ati baje utungahaya abataha ku bavyeyi baripangiye bimeze gute usanga bipangiye kabisa kuko kuguruza umuvyeyi mu masaha biragoye yo yasinze gene babigenza ngira barasimba n'impango rero no kuvuga yuko ibi bintu byo gucibwa inyuma biva yuko umuntu aba adashoboye igikorwa cyo kurangura amabanga ariko haro tugeso umuntu akurana haro tugeso usanga umuntu yarakuranye ugasanga uno munsi yahuye na Karoli hejeje ugasanga yahuye na Prosuperi hejeje ugasanga yahuye na Terence ukazosanga rero dimwe yakuze adashobora kuba ari stable birava no ku ibintu by'inkundo usanga bitaguma hamwe uyu munsi wo bakundanye umengo ubwiye umuntu uti nagukunze urana iti ego nanje nagukunze umengo muhaye access yuko musambana mugahebana ukaja ku wundi mugahebana ukaja ku wundi mugahebana ukaja ku wundi abo bose ugasanga ro bose mwararyamanye no kuvuga abantu baremwe mu buryo butandukanye hariho abafise ibihimba by'irondoka bimeze uko abandi bimeze uko kuvuga uzi byinshi ejo canke hirya ejo no gacubura n'uwundi muntu gasanga wewe ingene bimeze ni wa muntu yikuririye mu rushengero yakuriye mu mahombi yani ntashiduka nagirane akora ibyahambije none gasha umwe muzogumana wewe bizokunda ko mugumana ari wenyene kandi waramenye yuko kuwa mbere uri kumwe na naka igeje ukaba uri kumwe na naka hariho kamere y'umuntu usanga imeze uko hariho na karande ugasanga ava mu miryango bamenyereye ivyo byo gusambana ivyo byakarane byatangiye kuva kera umuryango kwa Salomo bibaza ko ba Dawidi bande bose bonatari haka ujya muryango nawe biraboneka yuko bakarira ico kintu nega n'ubiracariho ari imiryango usanga ari abakubitanye kabisa atari wagize Imana ngo ave muri ntuzenya aronke deliverance abe deliver kugira ngo Imana mutarande no muryango kamuve bigorana mu rugo ntaragama nukuvuga ko umwanya wose yohamara ari yaranje uburyo bwose abana agakwepa kaja gukora byabi bivuze yuko rero abagore bavuga uko akenshi namakosa yiwabo afatanye no kahise ka abagore gusa hama ikindi naco hariho ibintu je nanarije kenshi iyo umugore arinze agenda cyera n'abantu telefone bakambwira ati je umugore wanje ndamusanganye umugabo wundi kandi bari munzi wanje dufati yingingo byama byabaye mugabo rero no kuvuga benshi iyo arinze avuga ngo arasohotse urugo canke iyo abari umunyamakosa ntaburi vyagiriza umugabo hajya abantu uzosanga umugabo afise ivyagiriza umugore wiwe akrendre umugore yagiriza afise ivyagiriza umugabo wiwe ni akrendre abantu nabo gutinya bivuze yuko akenshi ashobora no kumubeshera kugira baba ariko bari kuvra kugira societe ishobore
kumwumva kumutahura mugabo pepe ni ibintu iyo bihaye umwanya urabona iyo bihinda bije hariho rero abantu usanga bameze uko ugasanga aragenda kubera ingeso mugabo rero nivyo ntibiri kure navyo nakubwiye yagiye arabonanye n'abantu batandukanye mugabo ejo canke hiya ejo ugasha usanga waguye ko ntavyashoboye ntavyashoboye ico nari numva benshi badatahura wamenga umugabo yatwaye umukobwa w'isugi ntiyoza guca inyuma uwo mukobwa ucume ngo ariko abakobwa b'amasugi nabo nakunda kubabwira ati benshi barakunda kuvuga ati none ibintu by'ibisutwa akavuga yumvise ikintu kijaye n'ivyo n'inyigisho we nizo kugira ngo ni gisutwa kuba atavyamenyereye oya pana kuba atavyamenyereye ahubwo kugira yikingire ntava atakaza bwa busugi bwiwe aba yumva ko ebana afise ikintu ebana hamwe yo samara gatoya azoba hombe rero no kuvuga ko bene abo ntibakunda gukurikirana izi nyigisho rero bigaca bituma ageze mu rugo ntaca bagiye gupresenta ku mugabo wewe n'umugabo rero nawe karuhariwe uza gusanga ari atacari kararonka kuri wewe nta teo rugira ntiwigeze n'umwisi rimwe wumva ati none bigenda uku nuku ikintu bajaye gusa ni ubwoba kuko bagenda bajaye ubwoba ati baje jewe biragenda gute umunsi wa mbere kabisa urazi ko ari nigeze kuvura psychologiquement yamaze imyaka 7 atabana yarahaye umugabo uruhusha ati uragenda bana utoragure hanze uzogire kutanyanduza umugera gusa kubera iki ico gihe urumva yaragiye bana umunsi wa mbere amugire arashirusha ku muntu ati ya bararira umva hageze saa 10 y'ijoro umugabo aramwibundira yaraca baramufashe ku ngufu tabagura umwana urumva bana cyangwa ngwanira nihahamuyo chaque fois hageze saa 10 yacha yugurura icyumba akaja kujyama muri saro akacyuganira umugabo mu cyumba yamugurura rero ko agiye ku kazi baba yarafise kibazo kimeze gute inde uwo mugabo yabikora mu buryo butangaje cyane oya umugore yagiye no kuvuga akiri vyerije agenda nta na theory agira ntazi ngo bigenda kucaye kuri iyi ashirushe ku munwa rero ku munsi wa mariage wa mugabo ati none narongo yiseba rero urumva nta rukundi rero aca mufashe ku nguvu rero nabarahabuka isaro yamufatiye ko ku nguvu yamaca yikangura agaca muganira mu cyumba gacaje yama muri salo Ndi majambo nca numva ko byari bikenewe rimwe na rimwe ko umuntu izo nyigisha zironka mbere bishobotse naga pratique agacishamo oya nta ma pratique je hari yanjye none ni entraîner muri kwagire oya kuvyumva gusa biroroshe kuko iyo si ibintu bisaba ko urinda kuja mu training maremare mugo gusa iyo ufise inyigisho ega nababikora ntuge ngo bagiye kubikora neza iyo bagenda ngo bariko birirwa barasambana ngaha bibanza ngo bagiye gukora neza mu rugo kano ne gusambana baza ko bisigura ubwa mbere n'igikowa kiri sacré gisaba umutuzo none we kuri umusore ubu uraronse umukobwa ni hewe uvuga ngo mugende hama ubutuje ukora utuje nyene ubwa mbere ronka warahavye ubwa kabiri uvuga ati nkubu yo nancika ucume ngo uriko uragira stock ukiyahagura ugasanga uguyemo ni bimwe no mu bintu peut-être bitandukanya ivyo Zakaria Stanefo bamuyigishije avuga ati burya amabanga yabubatse no gusambanya biratandukanye birumvikana ko bitanakogwa kumwe no ukoreye ebana umusaza tugushimira cyane kabisa wakoze kuza naje ndabashimiye murakoze kuntumako kabisa ariko nk'umwigisha rero hari igihugu ufise nakandi kajambo nk'ubumva wasigira abantu shatse no tumarira ngahamwe oya kweri no hava nzanga tuharaye reka duze tuguhamagare ubutaha twanabemereye next part nibaza yuko bazobandanya bakagira ibihe byiza tubashimire cyane bakunzi ba Fresh TV bizere ko muri ko muragira ibihe byiza n'ibiganiro byiza nk'ibi tubabona ahandi hantu na hamwe duhure ubutaha turabakunda cyane ciao ciao This is Flesh TV. We shine to progress.